Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi haza umuntu aregera Yesu amubarira ati, muhanyi mwiza, iciza nokora ngo ndonke ubuzima budahera ni ikihe? Yesu aramubwira ati, ni kuki umbaza iciza? Inziza ni mwesa. Naho ni wabushaka kwinjira mu buzima, kora amabwirizwa. Aramusubiza ati, ayahe? Yesu avuga ati, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ubaha so na nyoko, kandi urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Uyo musore amubwira ati, ivyo vyose natanguye kubikora nkiri muto, ico nsigaje ni iki? Yesu nawe amubwira ati, ni waba ushaka kuba intungane, genda ugurisha ivyo utunze ubiha aboro, uzoronka itunga mw'ijuru, hanyuma uzunkurikire. Ngo yumve iryo jambo, nyamusore agenda ababaye kuko yaratunze byinshi cyane. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere uyu munsi turatanguye kuzirikana amajambo yo mu gitabo c'abacamanza, le livre des juges. Abacamanza barongoye ya miryango 12 y'Israeli, twaravyumvise mu misi heze ingene bari kumwe na Yozuwe baheza bakinjira muri ca gihugu Imana yari yabateguriye, hanyuma bakakigabangana bafatiye kuri ya miryango 12 y'Israeli. Ngo igihe bari bakirongowe na Yozuwe byarababangukira gose kugamburukira umukama, kugendera mu isezerano yiwe nabo. Ariko ngo amaze gupfa, amaze kuba atari hagati yabo, bagahava bagacikira ibigirwamana byari bakikuje, bakagomba nogira ntimbere gutana isezerano, bakagomba kuza barigenza bagendera ku mico n'imigenzo y'ibihugu byari bibakikije. Ariko umukama ngo akazara barungikira aba rero bitwa abacamanza, nabari barongoye kenshi ijya miryango 12 kugira ngo baze barabafasha gusubira kwibuka isezerano y'Imana. Byitwa ko aribo barongoye iyo miryango, hanyuma bagaheza bakayerekeza ku mukama, imiryango yose ikaza irumva ko Imana ikiri hagati yabo. Ariko iri jambo ry'Imana twebwe tuyironse uyu munsi rirahambaye rwose kubera afite icyo ritwigisha. Na cyane cyane ubwa mbere, ikigwa ca mbere twokuramwo nuko bujya uko abantu bakoranye bama bakenera abantu babarongora, kandi abarongozi nabo bakaba abarongozi beza bamenya kwerekeza abantu ku mukama, ku nsezerano yiwe, gufasha abantu kuva mu bigirwamana by'ibihe byabo. Ico kintu kirahambaye gose ko umuntu wese arongoye abandi amenya kwitwararika kuberekeza kuri uyo agaba ibintu vyose Imana mushobora vyose n'isezerano yiwe, gufasha abandi kutarondera nogira nti kenshi mu migwi twese tugwana turondera iterambere atari ikigirwamana, iterambere ritazana gushumbira imico mibi idahezagirwa n'Imana. Ugasanga turiko turapfukamira ibigirwamana bitari bushobore kuzana ubuhigwe mu buzima bwacu. Urongoye abandi arategerezwa kwamateramiye iryo teka ry'Imana y'ukuri se umukama wacu Yesu Kristo, ry'umukama wacu Yesu Kristo mu bandi, kandi agategerezwa gufasha abandi kuza bariyonkora kubigirwamana imico n'imigenzo gipagani
ishobora kuza ihinyitsemo ibintu umenga bije gukorera umuntu. Tugire Kristo. Sinzi ko mutumvise neza, mwumvirije neza igisomwa ngo ibi bigirwamana basenga bacikira, ibigirwamana vya Baali na Astarte. Iyo tuko turavyumva twakuca tubatwenga, mugabo nivyo bigirwamana vy'uyu munsi nyene. Ibigirwamana vya Baali na Astarte igituma vy'abakwega wasanga umenga biza babyerekana nk'ibitanga inyishu zinyaruka ku bibazo vy'umuntu, bakavyitirira ukurondoka. Murazi imiryango ibuze umwana ingene aho hantu hageragezwa, birangenge ugasanga bagiye gusaba abana bapfumu, uyo guhaguta umwana kaye nawe atihaye ubuzima kandi hazoza igihe agapfa, mbere n'izina ry'umenga ririmo urupfu. Umupfumu ntimurumva ko harimo urupfu, bon karagaciyemo. Ugasanga nko kubura umwana kirabaye kigeragezo gikomeye, umuntu akibagira iyo umuntu azanana, umuntu akibagira igituma ngenda cy'ubuzima bwiwe, ugasanga ribagiye nahazohereza. Muvise aka kajambo bavuze ngo uzo amaze kuva hagati yabo ngo baribagira umukama Imana. Hari igihe twibagira umukama Imana canke tukamwiyobagiza kubera bene ivyo bigirwamana nyene. Ibindi bitiri ivyo bigirwamana bavyitara ko ari ibigirwamana by'ibihe vyiza bituma bimbura, bakagira ivyimburwa vyinshi bakarya bagahaga. Murumva ko ari ibigirwamana umenga bifatanye n'inyishu z'ibintu by'ibikenurwa vyihuta mu buzima bw'abantu. Ukurondoka muravya bigirwamana byose biri kuri Facebook, ku marezo sociaux, birirwa barakwega mu bagabo ngo bakomere barondoke. Ibi nabiri usanga sinzi ko usanga bamwe no muri twebwe batabikenyereye ko akano kugira ngo uzuronka umwana, uzugira ikuzuronka umugabo, ibintu bene ivyo. Ibi bibazo nyene biri mu buzima bw'abantu, akano umuntu yaguhaye kugira ngo ugire amachance, ugume wakigwa, ukundwe n'abantu, ukundwe n'umugabo wawe, ukundwe n'umugore wawe, sinzi ugire ibi nyene biri mu buzima bw'abantu. Ibi byose by'ibigirwamana usanga abantu ducambigwa, ugasanga umenga bizanye inyishu z'ubuzima. Nawe uronka ikibanza, umenyekana umuntu hambaye, uronka ubukuru. Hajya mwibaza yuko bajya bose usanga bariko baraterana udukokora baniganira ibibanza mu mugambwe kuko bazi yuko uzobatambutse ukabashira ku giti. Nibaza bose ko babishaka kugira ngo bakorere ineza y'igihugu, bakorere ineza y'umuntu. Ugasanga kenshi n'ivyo nyene, agashobora kugenda akarara mumva mupfumu yaburungitseyo ati amafaranga urudandazo rwawe ruzoca rukomera, abakiriya bose uzobakwega bazi wawe. Nivyo nyene ni Astarte ni Baali uyu munsi. Nituba twenge rero ijambo ry'Imana burya abantu turi bamwe usanga ritubwira twese kuvyo usanga nabo basokuru bacu mu kwemera byagiye birabagora. Aho hose bikava ku kwibagira Imana ngo nuko umuntu yabafasha kumva Imana hagati yabo atagihari. Harimo ikindi kigwa gikomeye cya Imana iri kwiradutumirira iti mbega wewe ubwurareka ukwemera kwawe kugakura kugakomera, ntigushingire gusa kandi ubwa mbere kuri uyo yakweretse Imana. Twibuke bya bindi byose by'abapere spirituelle, by'abadadi, by'abapapa. Haragenza n'umuntu abagara ngo papa kiwe sindi papa wawe. Jiwe ndumuvukanye Imana yashize ku nzira y'ubuzima bwawe, uraburiya mu papa ari imbere yacu twese twita papa. Jewe ndumuvukanye wawe.
yego niko hari igihe abapatiri tubita abapere abavyeyi mugabo ntitucumve nk'uko umenga ni nk'ikintu ca wa muvyeyi atubundikira tukihambirirako ukamenga iyo adahari ntiwumva ko Imana ihari, ukamenga ntushobora kumva Imana ubwawe maka wakwemeze yuko ari Imana nyene haciye, ugasanga umenga akugumiza mu kwemera canke niwe wigumiza mu kwemera k'umuntu by'ukuri atarakira Imana mushobora byose, ahubwo yagumye kuwamweretse Imana. Abashinwa no baca badutwenga mu mugani baca ngo ikijuju ucereka inyenyeri kikagoma cirabira urutoke. Ucereka inyenyeri kagoma cirabira urutoke. So kuvuga yuko abo bantu bamaze kutubwira Imana batabagikenewe, mugabo kutabihambirira ko nk'uko umenga badahari umenga Imana sihiri nihiri gose. Kandi igihe cyose Imana ishima kumucako ngo akunganire canke mbere na wewe igashobora kugucako kugira ngo imwunganire. Kuko muribuka ko Yesu hari ahantu atubwira ati ngo nihagire numwe hano kwishi mwita dawe. Nivyo ajya amazina tubita y'icubahiro tukamenya mugabo agarukira ku gahanga k'umuntu, si kimungu, si Imana mu buzima. Hano abantu barambona uyu munsi bibagora kuvyakira nk'ubu kwita musenyeri ngo monseigneur, soye ko musenyeri tuba tumugize Imana yacu. Oya, mugabo n'ubutwibutsa Imana hagati yacu. Kumenya rero nogira nti gusaba umukama mu rugendo rw'ubuzima bwacu agakuza agakomeza ukwemera kwacu ku buryo bw'uko uko tugenda turakura mu gihe abariko dushingira by'ukuri kuri Yesu Kristo, ngo niwe ndongozi y'ukwemera kwacu, niwe Musa adashobora kutuva hagati nk'abayozuwe bapfa bakagenda, bapatiri bapfa bakagenda, bapastori ba papa bapfa bakagenda, bamusenyeri bashobora gupfa bakagenda, mugabo we akamaho akakugumiriza n'igihe wa wundi wamenga arakugumya adahari. Tugire Kristo. Mbere gushobora ngomba nduga hano hakomeye mwicare neza nimutirimuke. Kuduga mu kwemera gushika naho hauza wumva ngo bwe buryo uravuga ishapure ngo na shapure mfise. Ishapure ashaka kuyivuga atashapure ifise y'igikoresho. Urashobora gusenga ishusho ya Bikira Mariya idahari, kuko hazoza igihe ivyo byose bidahaba. Hazoza igihe ivyo byose bidahaba, usigarana n'ingingo ikintu kitohara ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Hazoza igihe ivyo byose bihera, none ko ushobora guhuma amaso ishusho ntuyibone. Byamaze ko bishobora gushika. Kandi guhuma amaso suko gusima imodoka yo bikugonze, urashobora gwara nka diabete gakara gushikaho ihuma amaso yawe. Ushobora mbere kugeraho wumva uti umukama ari mu mutima wanje kubw'ijambo ryiwe ridashobora kuva mu mutima wanje, kuko hazoza igihe usange ntukibasha gushika no mu nkuka y'imisa. Birashobora gushika, mugabo ijambo ry'umukama rikaba riri mu mutima wawe. Ya Mana itavirira abakunzi bayo ikabiri kumwe nawe, ikabiri kumwe nawe mu mutima wawe. Dusaba umukama rero kugira ngo kumweza bitubwira ngo wubakira ku ijambo ryiwe aba yubakiye ahakomeye, ngo kukubakira ku bindi byose akavyihambira ko nk'uko umenga nivyo hangiro, hari igihe bisenyuka agasanga ameze nk'umuntu yubakiye ku musenyi. Reka kandi zakagira ati reka mbere no kubakira kuri ivyo byose uyu munsi twese twiruka turondera tukibaza tuti tubishikiriye tuzoba dushikiriye ubuhigwe. Amatungo akaryohera mubiri kuryoherwa, ubukuru
ubukuru, ugasanga ibyo muri ibyo si byo bibi, ni byiza kuko ni ibintu byiza Imana yashize mu buzima bw'abantu. ariko igihe cyose umuntu abyihambiriye bikamubera nk'ikiyayura mutwe, nka drogue, agasanga mu kubishikira ariko aragendera mu nzira idahezagirwa n'Imana, ntashikira cya cyiza yashaka. Murazi kinashikira ndakibapfinze, umviriza niki nyene Yesu yavuze, bimukurikirane ijambo ry'Imana. Niki cyavuze mu ijambo ry'Imana ngo uyu musore mu nkuru nziza ngo asubira inyuma. Mumvise kano bavuze, nyamusore ngo agenda babaye, agenda babaye ibintu hari ahantu bidashika. Bon, ibifaranga, ubukuru buzokugurira igitanda ciza, urumatera orthopedique, mugabo ntibuzokugurira itiro. Budushobora kuba bukuguriye ikibanza ciza hariya ku Mpanda canke hariya muri Grace Biniyo babika abapatiri, bukugurire serkeye nziza imikayangana umuntu ashobora yabuziki yashobora kwisokozamo akibonamo, ariko siko buzoba bukuguriye ikibanza mu ijuru. Uburyo bugira iki buzokugurira unywa amatizane yose, ugendera abaganga bose, ariko nikizobuza yuko hageze uzopfa. Iyo hano abantu bafata amagara yabo nk'ikigirwamana. Hari umuvyeyi yigeze kubwira abana biwe, abana baramukundiye ico kintu, gira bati naharuye ibintu abaganga bambwiye, hamwe mworondera kumvuza mwese mwosigara mu busa. Gerageza abaganga bakora ivyo bashoboye, jewe ntambuke, namwe musigare murabaho neza. Urumva nk'uyu? Ntashima yuko amagara yiwe asa nk'ukumenga zimanganije abana biwe. Yarababaye, arabakuza, nuba arashaka yuko babandanya ubuzima bwabo, abatanga imbere agende no kuzobibaruka mu ijuru. Kwama tuzirikana kugira ngo twumve neza ingene umukama hari ahantu twumvisha akagira ati ngira itunga ryawe ryose. Ntavuze ati nturondere itunga, oya. Ntavuze ati kumbure nturondere gushika ahantu ahambaye umuntu ahambaye, oya. Ahubwo birondere mugabo muri kumwe, niwabona bizananye mu nzira atarimwo bibise ukomeze inzira yawe n'Imana. Kuko hari n'abandi baca bagaruka bakatwagiriza bati abakristu, abapasiteri n'abapatiri babuza abantu kuba abantu bafise ambition nziza. Oya, kugira ambition nziza ni byiza, gushaka kwegera imbere, guteza imbere ubuzima bwawe n'ibintu ni byiza, ariko ubwo uzokwemera ko bica mu nzira ihezagirwa n'Imana, ishimwa n'Imana, cyangwa uzoshima yuko ubihabwa na Baali na Astarte b'uyu munsi. Niwemera kubihabwa na Baali na Astarte, uzokwa musubira inyuma wuzuye umubabaro, uhakwa no gusozera ubuzima bwawe wuzuye umubabaro. Ikintu cyose muze murabe twihambirirako ku buryo kitwibagiza Imana, nta kindi kizana umubabaro mu buzima bwacu. Kibi kintu aba umuntu, kuko kimwe musa twihambirako, kimwe gisa twihambirako, umwe musa twihambirako, kuko ari washobora guhaza umutima w'umuntu n'ujye yamuremya mwishushanyako, ni Yesu Kristo. C'est lui, l'unique, absolu. Ibintu abantu, ibintu bindi bose ni relatif. Suko badakenewe mugabo bari relatif, bafise aho bagarukiriza. So mukamane tugere tuvyibagira kugira ngo mu rugendo rwacu ntituzimagirike ngo twizigitirire ku muntu canke ku bintu dushize kubiri na Yesu. Tuba turiko turitegurira gusozera ubuzima bwacu mu mubabaro. Umukama ubarinde kandi yamababera itunga
risesekaza akanyamuneza ku mutima mu buzima bwanyu. Amen.